ni bande bo gukoresha akamashini, mbega nujya afise imbombo adandaza imbombo. Kubera rero turi mu kiyago, nabivuze intumbero y'inama ni kiyago n'abamenyesha makuru kugira ngo dutahure twese ivyerekeye civisme fiscal n'udandaza imbombo. Duhere kwijana gushika ku gihumbi, ikontenere y'imbombo nangahe? None aharangura uwarangurako bashobora kumurangurira ari bangahe? Ibi bintu vya civisme fiscal tubitore dans l'ensemble nka circuit. Ni circuit. Wewe ugiye kurangura imbombo za 5, dufata abakozi b'ikigobere. None nofata ikamyonete yuzuye abapolisi ndiko ndiruka ku muntu avuye kurangura imbombo za 5. Logiquement wowe kugira chef chargé des opérations warite contre la fraude, wewe wamwirukako. Oya, mugabo yagiye kurangura he? Tuvuga tuti urumva itegeko riravuga hajya anya. Urumva twaje ngaha kugira dufashanye reflexion kugira ngo bitahure neza. Urushinge, ugwembe, imbombo, ikaramu n'akantu gatoya, ariko dutahure yuko muri circuit commerciale ivyo byose birafise ubikora. Siko hari umuntu akora imbombo, none akora imbombo imwe. Hari umuntu akora urushinge canka gwemporo utaruzana mu Burundi, uwo arafise ivyo azana byinshi kandi gushika hara grossiste, importateur, grossiste, semi-grossiste, détaillant, plus le consommateur. Nta mobere azofata umuntu aguze ugwembe cyangwa imbombo ariko arayirya ngo cira. Ariko umobere abonye itukutuku yuzuye izo mbombo azomubaza facture iri hehe, facture iri hehe. Ntuzovuga ngo ndi mutoya, haturiko turavugana ukuri. Ntuzovuga ngo ndi mutoya ngo mfise akabutike. Hajya waranguriye nibaguhe facture iciye mu kamashini. Rero inye facturation électronique dutahure ko ari circuit. Ikintu ngiye kugura nawe urashobora kuraba uti ni kubera ko uyu muntu vraiment atari arakoresha akamashini, kubera iki ukacu ufasha mu kudenonsa. Rero ngarutse ku mategeko aho naringiye muri pratique responsabilité wari wese ngaha anya. Rero abadandaza ni bande bari concerné? Nivyo itegeko rivuga ati toute personne physique ou morale obligée de tenir une comptabilité simplifiée et une comptabilité complète est obligée d'utiliser la machine à facturation électronique. Mu gifaransa nuko bivuga. Ugiye kuraba abo bantu rero, abo bantu kuri abo bantu haca yiyongerako abakolekta TVA. Ugiye kubaraba rero abo bantu baca baja mu bantu muri les grands et les moyens contribuables. Nukuvuga abadandaza banini nabo hagati na hagati. Nukuvuga nugushika ku bantu badandaza bafise chiffre d'affaires ya 25 millions ku mwaka, imiliyoni 25 ku mwaka nka chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires nukuvuga umutahe n'inyungu biri kumwe, nukuvuga amahera ariko arazunguruka buri mwaka. Abadashikana abarenza imiliyoni 25 bategerezwa kuba bafise akamashini. Fata miliyoni 25 rero ngaho gabura n'imisi 360 ucura uwo muntu amahera adandaza ku munsi. Va umuntu azi yuko ku munsi adandaza amafaranga arenga ivyo bihumbi 70 adandaza, kuva chiffre d'affaires, uyo muntu yategerezwa kuza ariruka mu kigobere gusaba akamashini. Kimubaraba rero abo bantu kandi namwe murafise amabutike.
ni ukuvuga iryo ni itegeko baca bisungana. Ni ukuvuga rero abakozi b'ikigo bere bajya abantu bose bariko barugarirwa, ikibazo mubaza uko nyene wadandaje gute gusa, nta trace afise, nta na facturier, nta niki. Rero ndiko ndavuga nti aba bato bategereza kugira declaration trimestrielle buri mezi 3 baraza kumenyekanisha. Nabo baca barababaza muri direction des micro contribuables ingene badandaje, ariko ingene wadandaje ubihabwa n'ingene waranguye, ngira muravyumva siko none. Urumva rero kugira werekane ingene wadandaje urerekana ingene waranguye. Ingene waranguye uvyerekana sur base de facture. None umva wa muzingi utaciye wuga urerekana uti je naranguye muri aya mezi 3 naragenda bika ubu facture waranguye kurabubika ukagenda ukabwerekana buciye mu mashini, kuko nta muranguzi numwe adakoresha akamashini. Waranguye ku muntu adafise akamashini wamufashije kwiba igihugu, ahubwo nawe uzofatwa nk'umwazi w'igihugu. Rero we nawe rero uca werekana uti ibi byarasohotse vyose canke ntivyasohotse vyose sur base y'ubufacture peut-être physique canke registre, igitabo canke agakaye wagiye urandikamo n'ibisanzwe. Ndakunda guca mbwira abantu nti numva ushiramo uratora kakano wagiye urandikamo ku mugoroba waya nadandaje aya, ariko base ni za facture ingene waranguye. S'il vous plaît les amis, ingene waranguye. Hariho abahora baca baza rero nabo bakaca bavuga ngo bambwira ngo urumva ngo nshobora kugenda ngo nkarangura ngo ibirato, ngo nkarangura ngo impuzu, ngo yego ngo nkafise facture, ngo muga ngaho hampande ngo nkaca ndandazaho ngo amavoka, ngo n'imicungwe, ngo abanyagihugu, ngo n'imihwi, ngo none ngo facture y'ivyo nayo nzoyikura hehe? Ariko bene wacu ivoka 5 canke 10 zokwica economie nationale. Rijya hando ry'imihwi kuri alimentation x y nimba umuntu arishizeho canke inanasi imwe ijya ntishobora kwica economie. Mugaraba kijya kizu ibintu biriyo, ikirato c'ibihumbi 800, ikijuwe c'umwana c'imiliyoni 3, wowe ukigure umwegurana miliyoni zingahe ku kijuwe canke ikirato canke parfum canke sinzi ivyo muja kugura canke isaha, ntaguhaye facture tu comprends TVA ya 18% umuhebeye. Me umuhwi wijana wa desa no wishiki yawuguriye ujya mudame bo muri rirare agaca tereka hajya anya ujya uzokwica economie nationale? Je pense non. Chindi ko ndabivuga uko je kai ko niko ndavyumva, ariko turabe là où il faut regarder. Ugiye kuraba hatariho sinzi bica bigorana. Rero nibaza yuko kuri iki urumva narivuze ntisiri kwica yiyugara. Wa muntu mutoya ategerezwa kuzahugira declaration trimestrielle, c'est sur base des factures ziri conforme zemewe na OBR, nawe agaca yerekana ingene yadandaje biba biheze. Bamwe banini n'abari mu ayebo bategerezwa gukoresha akamashini. Voilà, siri kwibayugaye. Wewe muguzi d'abord uri umuntu uraja kugura saba facture, aho utegerezwa kuyisaba. Ntucu yisaba umunyagihugu adafise n'ikamba mbiri ariko yanze ivoka ajya kwibarabara tuba muri quartier.